Inyuma y'igihe kitari gito abarizwa mu gihugu cy'u Burundi ni Eric Niragira asanzwe arongoye abarundi bose baba mu mahanga imbere yuko asubira mu gihugu cya Australia aho asanzwe barizwa we n'umuryango wiwe akanarangura ibikorwa bya misi yose yabanje kwakirwa n'abarundi basanzwe ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika neza mu gisagara cya Arizona aho karakaryo keza ko gusangira no kuyaga. Itariki 2 uyu mwaka wa 2022 niho abarundi baba muri Arizona bafata kanya bari kumwe n'umushinga ntahe Eric mu gusangira umwaka mushasha bibutsanya no dukogwa bagomba kurangura na cyane ko bakuye kuturangurira mu gihugu cy'amavukiro. Eric Niragira mu ijambo ryiwe yaribukije abarundi ko Burundi bufise indongozi nziza ndetse banakwiye gukunda Burundi. Mu majambo magufi yagize ati twibuke gukunda igihugu cyacu Burundi, tugendera igihugu cyacu Burundi hamwe no kwigisha Burundi abatabuzi. Yanashikirije intasho z'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abarundi bari muri ico kibanza. Fashe kano kanya ugambere kugira ngo nkengurukire Imana mushobora byose kubona yadushikanye kuno munsi ugira kabiri umwaka w'ibihumbi 2022. Dukomera amashi menshi Imana. Fashe kano kanya kandi kugira ngo nkenguruke ubutumire na cyane Samuel n'abakoranye kugira ngo bino bikorwa birambuke hamwe n'umwe wese yashaka kuza kwifatikanya natwe kuryoherwa uno munsi mukuru. Nimwihamashi batanze ukazina litwa Eric Niragira n'abasanzwe mba muri Australia hama narimaze amezi ashika 4 mu Burundi kuva mo twizeye yuko twobabera umusuku. Je sifata yuko n'umukuru w'abarundi baba hanze mugabo n'umukozi wabo hama mbere yo gusubira inyuma ngenda kura mu muryango nariyumviye ko noca muri Amerika na cyane ko dufise amabanga menshi nubwo bitoba ibya Diaspora dusanzwe hariho ibindi bikorwa turagura hama ngombwa yuko nca ngaha muri Arizona naheruka mu 2014 haciye imyaka 8 ndaryohewe vuye ku mutima kubabona. Hariho bakeyi twatumaze kubonana nka Vena n'abandi ariko no munsi naryohewe kubona abarundi bene wacu bashikanje turiko turiginana twifurizanya umwaka mushasha. Uno munsi sinashaka kuvuga nk'urongoye Diaspora ariko ntegeza kubivuga kuko ntibihinduka. Nagomba kuvuga yuko igihugu cy'u Burundi ni metso ya twese. Uno mwaka tugira dutangure canke twamaze gutangura nagomba ko basaba yuko mworishirizaho gukunda Burundi, gutembera mu Burundi ndetse no gukundisha u Burundi abatabuzi. Ibihe birahinduka. Harigeze kuba igihe mu Burundi umuntu ugiye uvuye mu Burundi akubwira ati hantu bicana ariko nagira ndababwire yuko jewe mperukayo ugiye mu Burundi ubona bose barakuye amaboko mu mpuzu bari ku bikorwa by'iterambere. Akaba ari naho nagomba kubasaba namwe yuko mwoshigikira ako karoro keza. Noneho ndazi ko mufise imigambi myinshi cyane itandukanye mujane guteza imbere kya gihugu tuvukamo. Duhiriwe turahishije, turafise indongozi zikunda cyane abarundi b'amahanga. Nibaza nabo baba
batarabimenya nagira ndabwire ko umukuru w'igihugu ahari ashigikiye cyane imigambi y'abarundi b'amahanga. Nagomba mbere kubw'ivyo mu amashi menshi kandi azi yuko azomenya yuko arabashigikiye. Hamisha kabiri nuko mufise n'indongoza ngomba kuvuga twebwe dushigikiye cyane imigambi y'iterambere. Nkuko nabivuze tugitorwa n'ubu n'ivyo mvuga, twebwe turi ngaha kugira ngo dushigikire imigambi muzodushikiriza, hama natwe tugerageze kubashikira aho mutoshika. Hama namavuga imisi yose yuko abantu dufise intererano zitandukanye, hari ufise intererano mu buryo bw'amafaranga, hama hari ufise intererano mu buryo bw'ubumenyi. Abo bose rero bagiye hamwe bashobora gukora ikintu gikomeye cyane gishobora gutuma Uburundi butera imbere. Ndabifurije yuko hogera igihe amaproje akorwa na Banki Mondiale nayo uza gukorwa n'abarundi bo mu mahanga, kandi murabishoboye. Amen. Nimwaja hamwe mugashira hamwe ubumenyi n'ubushobozi nta kidashoboka. Ndabifurije rero kandi mwaka mushasha, mwaka w'amahoro, imigisha n'urukundo biva ku Mana. Mwaka uza nitwagaruka tuzosange abarundi ari benshi dusumba ngaha uno munsi twaje kwigina uno munsi. Inyuma yo gusangira barafasha akanya barashimira Imana mu kuririmba indirimbo zihayagiza Imana. Jackson Yusufu n'abandi bari ngaho barateramitse ivyo birori. Don Bright we yaribukije abarundi yuko tugomba gukunda Burundi, na cyane cyane muri ka karirimbo yaririmbana na Baestanish ndetse n'abandi baririmbye nka Baraflo. Umurisho w'ingoma n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse bakaba batibagiye no gufata udufoto tw'icibutso. Mbega nawe bino bikogwa hari ico bikubwira nk'umurundi abarizwa hanze y'igihugu? Mbega nawe aho muribuka gusangira cyangwa kwibutsanya imigambi nk'urwaruka rw'Uburundi ruba hanze y'igihugu? Je nitwa Allen the Real, ino yari Indundi TV.